Joseph umugabo muramubona umuhutu niwe twipfuje ko yoba umukuru w'umugwi sepi mu ntara yagutse ya Gitega. Umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu seni werekanye kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 10 mu kakaro uyu mwaka urutonde rw'abagize umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Gitega mu mwaka w'ibihumbi 2025. Ico gikorwa kikaba cabereye ku mugwa mukuru wa politike Gitega aho citabiriwe n'ababuramatari barongoye intara za Gitega, Karusi, Muramvya na Mwaro, abasitanteri barongoye imigambwe itandukanye, abihebeye Imana ndetse n'abari mu mashirahamwe yigenga. Prosper Ntawugwamiye arongoye uwo mugwi ku rwego rw'igihugu akaba yashikirije bimwe mu vyo bisunze mu gushiraho abagize uwo mugwi. Twisunze ingingo ya 38 y'iryo tegeko twarihweje amadosiye yatanzwe mu gwiseni turaheza turashiraho abagize imigwi izotunganya amatora yo mu mwaka wa 2025. Twarakoze uko dushoboye kose kugira ngo ubwoko bwose, ibitsina byose, imigwi yose iserukirwe. Aha tugombye kuvuga imigambwe, amashengero, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n'abandi barundi babishoboye kandi bakwije ibisabwa. Ntihagire rero ngo bitirimutsa canke ngo bitsitaze ngo n'ukuri yiwe canke yipfuje ko ajamwo atarimwo. Bose n'abarundi n'abene gihugu bashobora kugira ico baterereye kugira ngo amatora y'umwaka wa 2025 azogende neza na kare abarundi barayamaze ngo abakunzi bose ntibaherera mu mubindi. Abitabiriye iyo nama bakenguritse ico gikorwa mbere bakaba berekanye n'amakenga. Aha twovuga nk'imigambi itaserukiwe. Prosper Ntawugwamiye arongoye umugwi wigenga ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu akaba yabahumurije. Nagira nse n'uhumuriza babajije ibibazo. Abatashikiwe muri sepi bazoshikirwa muri sesi, abadashikiwe muri sesi nawe ntazobura aho baterera ibikorwa by'igihugu by'amatora. CCP sesi hari observation electorale, hari education civique. Nukuri ugomba guterera igihugu mu nzira y'amahoro n'iterambere ntazobura agacumu kumwe aterera. Mubikorana umutima mu nda n'igihugu. Nyuma y'ico gikorwa mu guseni uzoca ushira habona urutonde nabanduka rw'abagize imigwi y'intara ijejwe gutunganya amatora intara ku ntara bace barahira kwigenekerezo rya 29 mu kakaro muri uyu mwaka, nayo kwigenekerezo rya mbere myandagaro bakazoca batangura amabanga nyezina.